mbega umuntu mwari muzi yuko iyo ari karakora iyi business aba ari akazi ari capable yo gukora 24 kuri 24. Hari uwo twashoboye kuganira ambira yuko iyi kuma account abiri afise iyo bishitse agakora neza bishimishije yuko n'amaburiburi amafaranga emiliyo atayabura ku kwezi. Account imwe urashobora gusanga yashoboye kuronka amadolari 65 cyangwa 70 cyangwa 80 yakoze neza, hanyuma donc urumva yuko ama account abiri aza kuba ari karonka amafaranga yisumbuye. Donc ikindi kintu cyo mwomenya hariho ama task umuntu ahita abona directement usanga akogwa imwe murayabona ngaha muri video imwe ugasanga ivara 0,07 dolari. Hariho n'izindi usanga ziri ku mafaranga menshi usanga zivara, hariho nka task bita promotion task, iyo rero niyo usanga keshi imvara amafaranga makeya. Ikindi kintu naco mwomenya nuko muri iyi business iyo bashize ko task iba ifise n'igitigiri cy'abantu bayikora. Bano banyiba We Talk Business turabaramukije cyane gose aho muherereye, nizere yuko muguwe neza, natwe turaguwe neza. Niyo mpamvu twashitse hano kuri We Talk Business kugira tubahereze ibiganiro kwa kunye dusanzwe tubigenza, kwa kunye dusanzwe tubikora, kugira duhanahane ivyimviro, duhanahane ubumenyi kuvyerekeranye ibi na biriya. Get rich or die trying, never stop learning. Kuri uyu munsi ngiye kubahereza parti ya kabiri y'ikiganiro nabahaye ndiko ndababwira business yitwa Sprite Gigs. Ariko ava yuko ninjira mu byayo, ingene umuntu ashobora gukora amataske, ingene umuntu ashobora gukora kimwe cyose, mubanze munyemerere mbanze ndabahereze iri tangazo y'ikigo ADB. Ni kigo nizera yuko mwese muzi, ariko nabonye ari itangazo riri très important kubera igihugu bari i Burundi. Abamaze kuguruza amasosiyete n'abatarayuguruza, mbere n'abatanayafise barashobora kurimenyesha abandi kugira kuko ni gisata ciza cyane, gisata kidufasha kwa registra aya amasosiyete n'ama entreprise ainsi de suite kugira abeho azwi na leta. Iri tangazo riravuga yuko bariko barakora mu buryo uyu munsi buri digital ku bantu bashaka kwandikisha amasosiyete yabo. Mbere wanashima ya masosiyete yabaho kuva kera muri za gatreve za nonani kombe, donc ayo masosiyete akaba atanditswe mu buryo buri digital. Iri tangazo riravuga yuko mwihutira ayo masosiyete muyandikishe bushasha abe donc mu buryo buri digital, kandi ivyo ushobora kubikorera aho wibereye hose kuri uciye kuri iki site kuri iyi site ngira ndabereke niyo mucako kugira mwandikishe. Byumvikana yuko ubu no kwandika societe bushasha ntibizosaba yuko ugenda muri ADB, oya ahubwo bizosaba yuko uca kuri iyi site ni www.easybusiness.b. iyi niyo site web muca kugira mwarubyisere amasosiyete yanyu musanganwe ya kera na yubu, mbere na yazoza igihe cyose kumva umugenzi wawe canke we ubwawe uzoshaka kwa registra societe yawe, utegerezwa kuzokoresha kuri iyi site web. Ikindi naco barashizeho ibiringo ntabanduka byo kuba amasosiyete yanyu mwayandikishije iyi communique muyisome kandi muyitahure, munayitahuze abagenzi banyu. Ni muri ya ntumbero kugira ibintu byose tubona bishoboka bishobore kuba mu rugero rwa digitale muri ku voilà. Donc nico narinjijemo. Donc
tugiye kuyaga rero ido nido kuvyerekeranye iyi business yacu ya Sprite Gigs. Narabahaye party ya mbere kandi mwarayikunze cyane, abatayisharinze n'abatayiravye party ya mbere mugende musubire muyirabe, iraza kubagwa neza iyo umuntu ayihaye grand frère wiwe canke petit frère wiwe canke izancuti zabo bagendana, ntimumere nka ya ndirimbo ya wa muririmbyi wacu ati tubona dusohokana ariko tutaziyo bayakura kameme wala. Ngiye kubakorera iki kiganiro mfatiye ku bibazo mwagiye murabaza, mbega ko twumvise gukora amatask, ayo matask akorwa gute akorwa gute, umuntu yakora kangahe ku munsi, umuntu abigenza gute, nivyo ngiye kubereka muri iyi video. Ngiye kubereka kimwe kimwe mu byerekeranye n'ingene bakora ayo matask yo muri Sprite Gigs. Alright, mbega umuntu mwari muzi yuko iyo ari karakora iyi business aba ari akazi ari capable yo gukora 24 kuri 24. Hari uwo twashoboye kuganira ambira yuko iyi kuma account abiri afise iyo bishitse agakora neza bishimishije yuko n'amaburiburi amafaranga emiliyo atayabura ku kwezi. Account imwe urashobora gusanga yashoboye kuronka amadolari 65 canke 70 canke 80 yakoze neza, hanyuma donc urumva yuko ama account abiri aza kuba ari karonka amafaranga yisumbuye. Donc ikindi kintu naco mwomenya, hariho amatask umuntu ahita abona directement usanga akogwa imwe murayabona ngaha muri video imwe mugasanga ivara 0,07 dolari. Hariho n'izindi usanga ziri ku mafaranga menshi usanga zivara, hariho nka task bita promotion task, iyo rero niyo usanga keshi imvara amafaranga makeya. Ikindi kintu naco mwomenya nuko muri iyi business iyo bashize ko task iba ifise n'igitigiri cy'abantu bayikora. Nimba bavuze nti iza gukora abantu 1000, hanyuma iyo task ikabiheze iyo abantu 1000 bamaze kuyikora, no kuvuga iyo task iba ihavuye. Bagenda barashira kandi matask ku buryo usanga aho ku munsi wakoze amatask agera ku 40 cyangwa 50 canke meme arenga. Hakaba hariyo n'iyindi task bita Monday, iyo umaze gukora uyisangamwo nayo niyo yindi task usanga iri ku mafaranga menshi, usanga ari nka 0,4 dolari, 0,7 dolari, 0,6 dolari. Donc nayo niyo yindi ituma amafaranga yawe yiyongera parapo. Hari ikintu rero abantu benshi bagiye barabaza ati mbega ngaha mu Burundi komengo ni igihugu cacu ntikiri kuri liste y'abashobora kugira amaregistrement. Nagira ndababwire iyi business ntabwo itanguye uyu munsi. Iyi business ntabwo itanguye uyu munsi, ubwa mbere barayikoze nko muri iyo myaka iheze peut-être 2025 mu ntango cyangwa 2024. Hanyuma abantu benshi bagiye gukugwamwo nuko bashizemo ikintu ca KYC, ni kuvuga gukora gutanga umwidondoro wawe. Ikindi ca kabiri cyagiye gukuramwe abantu benshi byatumye batagikora ku makonti yabo ni ikintu cerekeranye na moyen de paiement. Ubwa mbere yari OSTT canke n'ibiki, ariko uyu munsi nta kindi abantu bakoresha tari PayPal. Ikindi kintu rero naco mwumenya kuri PayPal, si PayPal y'umuntu wari wese ukoresha, birasaba yuko ijya email ushize muri ijya account yawe utegerezwa n'ijya PayPal zorotirako itegerezwa kuba ifise email isa n'ijya uri kurakorera ko kuri ijya account yawe. Iki kintu gitahure neza. Donc nico ni ikintu gikuramo abantu mugabo kubera abarundi baciye ubwenge, hari utuntu baciye bagenda barafinyura gasanga baca baza bara creatinga ama PayPal. Nagira nababwira ni kino kintu ku bantu bashaka ama PayPal, nagira ndababwira iki kintu. PayPal mu Burundi irakora, mugabo ikintu kidakunda mu Burundi ni kugururiraho PayPal. Ikintu mucumve cyane gusa iyi video iri très important, niyo mpamvu ndabasavye yuko mwoyihanahana muri beshi kugira ubutumwa bushike kuri beshi.
PayPal mu Burundi ntabwo ushobora kuyugururiraho ngo ubikunde, mugabo urashobora kuyugururira mu mahanga ukanayikoreshereza mu gihugu c'u Burundi. Nibaza yuko ico kugeza ubu mwatahuye. Ikindi kintu naco abantu bagiye barabaza, ntabwo ushobora kugurura account mu kindi gihugu hanyuma nguce uyizana mu gihugu c'u Burundi ngo uyikoreshe, ntibikunda. Niyo mpamvu mu Burundi kugira ushobore gutunga account ya Sprite Gigs bigusaba kuyigura account kuri babandi buguruje nka nyinshi kera, canke bacitse intege, canke ayo makondisiyo umunsi yo kuba woyikorera ko atari karaborohereza, canke abantu atamwanya bafise mugabo bari bafise ama account. Abo bantu bashobora kubagurira account bigakunda, hanyuma ijya email yiwe ucuyira remplace na email yawe ukaca unugurira ko ya PayPal kuri ijya email. Ikindi kintu nabonye abantu bakunze kubaza cyane kuri Sprite Gigs, ni mbega mu bindi muri iki gihugu runaka irakora. Yego mu bindi bihugu izi za Kenya n'ibindi nagenda abona abashoboye kuzuguririzayo bishobora gukora bigakunda. Alright, ibibazo mwambajije muri kuvyerekeye na Sprite Gigs nabonye sibike ariko aho nshoboye guca ku masonga. Ariko icyanyuma nagenda abona abantu benshi bagiye batamenye kuri yo iki kintu mucumbirize neza. Ntushobora gufata internet canke connection imwe uri kurakorera ko account imwe ngo uyipartage ku yindi, muri ico gihe account yawe baca bayugara, baca bayibaninga. Aka kantu sinzi yuko mugatahuye neza. Par exemple mushobora kuba mubana muri nk'abantu nka batatu canke bangahe canke babiri, umwe akoresha telefone iriya uwundi akoresha telefone iriya, mukaca mukoresha partage ya telefone imwe canke ikintu kimwe, par exemple nka Starlink. Ntibishoboka yuko mukorera ko kuri internet, donc kuri connection imwe amatelefone abitandukanye, baca babahana. Donc niki kintu muze mucirinde kuko ni kimwe mu bituma account y'abantu bayugara. Muze mucirinde, muciyubare. Birasaba yuko wowe ukoresha connection yawe, naho wowe ukoresha telefone zibiri birasaba yuko telefone yayo yose yigenga kuri connection. Alright, niyo message nari bafitiye hano ni kuri WeTalk Business. Amaformation yose muzi yuko dukora twanabashiriyeho n'izindi formation zitandukanye, abashaka biriya na biriya murashobora kutwitura tukabibafasha. Donc reka tubashimire kwa mudukurikirana, mugerageze muhanahane ikiganiro kizobe inyishu kuri beshi, umwe wese abe inyungu ya mugenzi wawe. Alright, kiri bihe byiza. Ciao ciao.